igihugu ni cyatwese rutegerezwa kinganamwo. Iyo habaye akarenganyo ubutegetsi bubi butegerezwa kugwanywa. Ubutegetsi rero bubi no butegetsi burenganya. Iyo urenganywa mu gihugu cyawe cy'amavukiro, ico gihugu utegerezwa kwigwanaho kugira gisubire kuba igihugu nawe wiyumvamwo igutungira ubuzima. Nico gituma rero mu byo twaciyemwo, ivyo twaciyemwo hagiye haraba amagume kubera izo ntwaro mbi z'agacinyizo zitoteza abene gihugu. Ivyo turabizi no mu masezerano mpuzamakungu yuko iyo haje intwaro z'agahotoro n'agacinyizo zirenganya, abene gihugu barafise uburenganzira bwo kwikura kw'izo ntwaro kugira bashireho intwaro zibakingira. Abasomye yama tegeko mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme, muravye kuri preambire igice ca gatatu ca preambire baravuga bati il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nukuvuga yuko iyo haje intwaro zitoteza abene gihugu, zica abene gihugu, zibarenganya, abene gihugu barafise uburenganzira bwo kwigwanako kugira ngo izo ntwaro zibajwe ku gakanu. Rero aha muca mwumva ko intwaro ibereye ariyo ntwaro koko ibereye abene gihugu. Erega iyi ntwaro irenganya none urenganijwe ninde azogutabara? Kuko n'itegeko ry'Imana riratubuza kwihora. Itegeko ry'Imana rivuga riti guhora si ukwawe, guhora no kw'Imana, kuko Imana yonyene nizo gutabara. Nukuvuga yuko n'uburongozi bw'igihugu ntibwihora, ahubwo buratabara umwene gihugu agowe. Iyo ubutegetsi budashobora gutabara umwene gihugu yarenganijwe n'uwundi mwene gihugu, ubwo butegetsi murumva yuko ntaco buba bumaze, kuko nta mwene gihugu yemerewe kwihora.